mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Mu cigwa cacu giherutse twarabonye icarico ubutumwa bw'abamarayika batatu. No musi twiga ubutumwa bw'umumarayika wa mbere, tuzorangiriza ku butumwa bw'umumarayika wa gatatu. Imbere yuko twinjira mw'idonido ry'icigwa cacu c'uno musi, mu nkundire tubanze twishire musi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho Mwami ushobora vyose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze kuri uno mwanya wundi uduhaye kugira ngo twongere tugirirwe ibakwe ryo kumenyeshwa amajambo yawe nawe. Mwami turakwinginze ngo bane natwe mu gihe tugiye kwiga amajambo yawe, ugutahura, ukwezwa no gutunganya bive wawe mw'ijuru. aba ari byo bishikira ku mugabo n'umugore, abasore n'inkumi n'abana bato, buri wese agiye gukurikirana kino cigwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Cigwa cacu cuno musi kivuga ngo ubutumwa bwiza butazohera. Ubutumwa bwiza butazohera canke se ubutumwa bw'umumarayika wa mbere. Hariya mu gitabo c'ivyahishuwe n'igice ca 14 ku murongo wa 6 tuhabona ano majambo avuga ngo, kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira aba kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru, afise ubutumwa bwiza butazohera bwo kubarira ababa kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Icigwa cacu kivuga ngo ubutumwa bwiza butazohera. Ngaha tubonye umumarayika yari afise ubutumwa bwiza butazohera. Icigwa cacu naco kivuga ngo ubutumwa bwiza butazohera. Mu matohoza babajije abantu ico barondera mu mashengero rukristo, iciyumviro nyamukuru cavuye mu bagiye bishura bose cari iki: ntidushaka ivyizegwa, tugomba ikintu cotuzanira ivyizigiro n'amahoro kugira ngo dusobanukirwe neza ijambo ubutumwa bwiza. Birasaba kuraba uwo bwubakiyeko uko yabubona. Uwo bwubakiyeko nawe ni Yesu, umucunguzi wacu, umwagazi w'intama yatanzwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 13 ku murongo w'8. Yesu uwo we butumwa bwiza, igihe yakiza abantu yababwira ati, raba wakize, ntugasubire gukora icaha kugira ngo ntuzubone ibiruta ivya mbere. Yohana igice ca 5 ku murongo wa 14. Abonye ukwizera kwabo aravuga ati, ewe muntu, ivyaha vyawe urabihariwe. Abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo batangura kwiburanya batuyo, ninde arogose, ninde ashobora guharira ivyaha atari Imana yonyene? Maze Yesu amenye ibyo biburanya arababarira ati, mwiburanye iki mu mitima yanyu? Icoroshe ni ikihe? Nukuvuga ntuhariwe ivyaha vyawe, canke nukuvuga ntivyuko ugende? Ariko kugira ngo mumenye yuko umwana w'umuntu afise ububasha kw'isi bwo guharira ibyaha, abwira ico kimuga ati, ndakubariye nti vyuka wikorere
interuzo yawe utahe. Luka igice ca 5 ku murongo wa 20 gushikana ku murongo wa 4. Muri uno murongo tuhabona ibintu bikomeye cyane. Yesu igihe yabona kiriya kimuga ntiyigeze yihutira cyane kukimugurura, ahubwo yihutiye cyane kugikura k'ivyaha vyiwe. Ubutumwa bwiza abantu bakeneye mwa kino gihe ntago ari bwo butumwa bwiza bwari bwarazanye Yesu. Yesu yakora ubwa mbere na mbere icari caramuzanye kwari gukiza icari carazimiye, ntago kwari kumugurura ibimuga, ntago kwari gukiza abagwaye. Naho abantu benshi baza kugira ngo amugurure, abahumure, yongere abakiza ingwara, Yesu yamashira imbere icamuzanye yuko ari kugira ngo abantu bakira ingwara zo mu mutima. Abafarisayo birabatangaza, baravuga ngo Yesu n'umuntu ki akiza ibyaha. Yesu arababwira ati mwebwe mushaka iki? Mushaka ko umuntu akira ingwara zo mu buryo bw'umubiri, canke mushaka yuko abantu bakira ingwara zo mu mutima? Abantu benshi bo mwa kino gihe bakomeza kuza kurondera Yesu kubera yuko bafise ibibazo byo bwa muno bugingo. Aba bantu ntabwo bakeneye ubutumwa bwiza, ariko barakeneye ikindi citiriranwo c'ubutumwa bwiza. Abantu barikunda, abantu bafise inarije, barashaka kuramba cyane kuri ino si, barashaka kuronka amafaranga menshi kuri ino si. Abantu barakunze ino si ku rugero ruhambaye, ntibashaka kuyivirira, barashaka ikintu bokoregwa kugira ngo baroranigwe kuri ino si. Abasambanyi barumva ikintu bokoregwa cyo kuraho umugera wa sida, maze bakazobaho igihe kirekire basambana badapfa. Abantu barashaka ngo ikintu cobabera ciza, yuko buno buzima bwa hano ku isi bwokoroha. Nico gituma barakeneye abitwa yuko ari abakozi b'Imana, babakorera ibitangaza, bagwaye bakabakiza, bavunika ubumuga bwabo bugasubirana. Abantu ibyo nivyo bakeneye. Barakeneye yuko ibintu by'isi biba byiza kuri bo. Ariko Yesu si ubwo butumwa bwiza yari yazanye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu n'ubu ibyaha byawe urabihariwe, reba wakize, ntugasubire gukora icyaha. Murabona ko Yesu atarahangayikishijwe no gukiza indwara z'imibiri, ahubwo zari iz'impwemu. Ubutumwa bwiza subuzanira ibyizigiro n'amahoro kamere ya kimuntu yamunzwe n'icaha, irimwo umugera w'icaha wo kwikunda. Ahubwo ubutumwa bwiza ni ikintu cica kamere yo kwikunda. Ubutumwa bwiza Yesu atanga n'ubu, ariko mwebwe mwumva ndababwire, mukunda abansi banyu, mugirire neza babanka. Yesu ashaka yuko kamere ipfa yo kwikunda, apana kuza kurondera Yesu ngo ni kubera yuko wagwaye, ni kubera yuko wabuze umugabo, ni kubera yuko wabuze amafaranga, ni kubera yuko ivyo byonyene aba ari byo bituma uza kurondera Yesu. Oya, ibyo si byo bikwiye gutuma uza kurondera Yesu. Uko nukwikunda. Ariko Yesu aravuga ngo niba ushaka kuza kundondera menya ibi, utegerezwa kwiyanka. Yesu atangura kuvuga ngo mukunda abansi banyu, mugirire neza babanka, mugirire imbabazi nk'uko so agira imbabazi. Umunyangeso nziza akura ibyiza mu itunga ryiza ryo mu mutima wiwe, n'umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ribi. Ubutumwa bwiza noneho buhagaze ku mutima. Kugira itunga ryiza ryo mu mutima no kugira
itunga ribi ryo mu mutima. Ubutumwa bwiza buhamagarira abantu kwitaho kugira itunga ryiza ryo mu mutima, kugira ngo bame ivyamwa vyiza vyo gukunda kugeza naho bakunda n'abansi babo. Mugenzi, buno nibwo butumwa bwiza hariya muri Luka igice ca 6 ku murongo wa 27, murongo wa 36 n'uwa 45 niwo duhegeye gusoma. Kandi Yesu noneho arabivuga neza vyeruye cyane hariya muri Matayo igice ca 16 ku murongo wa 24 gushikana ku murongo wa 27, ku murongo wa 24 ushikana ku murongo wa 27. Yesu arabivuga neza. Buno Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu ntiyagomba kunkurikira, umuntu ntiyagomba kwakira ubutumwa bwiza afise. Yesu arihaniza akabivuga neza ngo umuntu ntiyagomba kunkurikira, ntiyagomba kwakira ubutumwa bwiza afise, niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugongo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ibyo mw'isi byose niyaka ubugingo bwiwe kw'iciro? Yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza bwase, azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Mugenzi, ngaha amajambo ya Yesu aratahuritse kandi arasobanutse. Yesu aravyerekana neza. Kwakira ubutumwa bwiza ni kwemera kwiyanka no kwemanga amarushwa no kwihangana n'imibabaro yose ya buno bugingo, haba ibyo dushikirwa kubera isi yabaye mbi, haba ibyo dushikirwa kubera yuko turiko turabigirirwa na bagenzi bacu. Ibi byose dutegeza kuvyihanganira, tukemera ino kamere igapfa ikababara, maze tukiyegurira Yesu, tukareka gukunda ikintu na kimwe cacu canke c'isi, ariko tugakunda Yesu, bagenzi bacu hamwe n'abansi bacu. Tukazirikana neza yuko igihe kimwe umwana w'umuntu azohavaza afise ubwiza bwase, azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Ntago turereretse inesi, ntago turereretse iciza hano kw'inosi, oya, ahubwo turarindiriye yuko igihe kigiye kuza umwami wacu Yesu Kristo azoza kugira ngo agerere ineza abemeye kumwizera bose. Ngo ubutumwa bwiza kwitwa yuko ari ubutumwa bwiza, n'ubu butumwa bwiza n'ubutumwa bwo gutsindanishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera, hataravye ibyaha wakoze. Hamwe wo kwihana urashobora kubabarirwa icaha cose wakoze ataco urinze gutanga ku buntu. Mbega urizeye ibyo? Izere. Ego ubutumwa bwiza buhamagarira kwizera Yesu, ukamureka akinjira muri wewe kugira ngo agukize ibyaha byose, kandi ukamureka akakubera urukingo ngo ntuzusubire gukora icaha. Ubutumwa bwiza ni ku buntu, ni kwemera ukizera Yesu, maze Yesu akaza muri wewe akagukiza icaha cawe ku buntu, kandi ukamwemerera akaba muri wewe kugira ngo bikunda kubera urukingo ntuze usubire gukora icaha. Iyo umuntu agwaye agenda kwa muganga
kandi akabarira muganga ngwaye uku n'uku, kandi akizera neza yuko muganga aza kumukiza iyo ngwara nk'uko ariko arabimubwira. Uku niko bimeze n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buhamagarira abantu kwakira Yesu ngo ababere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kandi abemera kumwizera, bemera kumwiyegurira, bakareka ngo akorere amaoperasiyo muri bo yo gukuraho icaha muri bo, kandi ngo ashishikare kuba muri bo kugira ngo ababere antivirisi y'icaha, ya virisi y'icaha. Uwo Yesu ari muri we, aho Yesu ari nta caha kihaba kiriruka, ababera antivirisi, antimaradi, canke akababera urukingo rukinga ngo icitwa umugera w'icaha ntigisubire kwinjira muri bo. Ngira ibanga ry'ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze neza yuko ni njyewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntaho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Yesu arabaza, nange mu gishingo ca Yesu ndakubaza, urizeye ibyo? Yohana igice ca 25 ku murongo wa 26. Umuntu wese agomba gufata ingingo yo kwizera Yesu, akumva yuko afise Yesu afise ubugingo budahera. Muzi impamvu ufise Yesu ufise ubugingo budahera? Nuko Yesu aba yarirukanye icaha muri wewe. Abantu benshi bariyumvira yuko bari mu buntu ariko bakira abanyabyaha, bagikora ibyaha, badacara abasambanyi, baracabesha, bariciba, ntibaruhuka isabato n'ibindi byaha baracabikora. Abo bantu ntago barigera bizera Yesu. Bahamagarwa kwizera Yesu kuko Yesu uwo arimwo ntago aba akiri mu byaha ukundi. Nico catumye Yesu hariya muri Yohana igice ca 12 ku murongo wa 44 n'uwa 46 asemerera avuga ngo, Yesu arasemerera ati, naje mw'isi ndi umuco kugira ngo abanyizera bose ntibaze bagome umwiza. Mugenzi, ukaba ukiri mu mwiza nturakira ubutumwa bwiza, oya ntuzosubire kubesha ngo warakiriye ubutumwa bwiza. Oya, niba wizeye Yesu, Yesu akubera umuco kugira ngo abamwizeye bose ntibaze bagume mu mwiza. Ngubu ubutumwa bwiza butazoshira, bwamaho kandi bwamyeho kandi buzokwamaho. Ngo uno mumarayika yari afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kw'isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Ntago ari ubutumwa burobanura amoko, ntago ari ubutumwa burobanura ibihugu. Hari abantu bashaka kuzana ubutumwa bwiza ngo babuzane mwo imvo za politike, imvo z'amoko, imvo z'indimi hamwe n'ibindi. Ibyo burimwo ntago aba ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ubutumwa bubarirwa abantu bose. Abantu bose bararekuriwe kubwiga ubutumwa bwiza. Abantu babiri banse ubutumwa bwiza naba uwizigiye ko ashobora gukizwa n'amategeko, uwugwanya amategeko avuga ko ari mu buntu buzimbutse. Mu cigwa twatanze citwa mubwira ntibuce canke igisesema ku Mana, ushobora kugikurikirana kugira ngo uronke umuco uremereye werekeye ino ngingo. Ni ubutumwa bwiza butazoshira, butagira imbibe.
nta muntu n'umwe bukumira. Abantu bose barashobora gukizwa hamwe bo kwemera kwizera Yesu. Ibi biraza kudufasha gutahura neza abantu bategerezwa noneho kwamamaza buno butumwa. Ni kuvuga ngo abantu bagereranywa n'uno mumarayika, imvugo ikoreshwa yatiriye ijuru, ubutumwa afise ni ubutumwa buva ku Mana ategerezwa kuvuga, ni ubutumwa butava ku bantu ariko buva ku Mana. Ino mvugo ya Yohana ngo kandi mbona umumarayika wundi, yerekana ko yari yabonye umumarayika wa mbere. Ni kuvuga ngo yari yabonye uwundi mumarayika, noneho aciye avuga ngo umumarayika wundi. Uyu mumarayika wundi nuwahe? Kugira bitworohere biradusaba kubanza kumenya umumarayika abanza imbere yuko haza uyu wundi yavuzwe mu Vyahishuwe 14 ku murongo wa 6. Nta wundi mumarayika ariko aravugwa ngaha atari uwo twabonye mu Vyahishuwe 10, nta wundi atari uyu. Ico ni gihe cabawiriye mu mirere inyuma yaho Yesu ataziye mu mwaka w'igihumbi kimwe. Uwo nta wundi ni umumarayika tubona mu gice c'10, nta wundi. Ico ni gihe cabawiriye mu mirere inyuma yaho Yesu ataziye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 844. Aba bana ba Yesu babizigirwa nibo baciye bahabwa kino gikorwa. Raba ukuntu babwiwe, barambarira batukwiye kuzosubira kuvugishwa iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Ivyahishuwe Yohana igice c'10 ku murongo wa 11. Abantu barokotse mu gihe c'abawiriye mu mirere, ni kuvuga ngo bahejeje gupimwa. Ushaka kubisobanukirwa neza by'iki gihe, iga neza icigwa twigishije mu busobanuro bw'Ivyahishuwe Yohana igice c'10. Iga ubusobanuro bw'Ivyahishuwe Yohana igice c'10, twarabisobanuye neza. Inyuma gato y'abawiriye mu mirere, inyuma y'ikigeragezo gikomeye Imana yari yategekanije cyo kugerageza aba kw'isi mu gihe c'abawiriye mu mirere, abana b'Imana bo mwa kino gihe nibo baciye batangura kwamamaza buno butumwa. Nimurabe namwe babwiwe ko inyuma y'ico kigeragezo bakwiye kongera kuvugishwa, bakabarira amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Reba nawe mu Vyahishuwe Yohana igice ca 14 ku murongo wa 6, uno mumarayika yari afise buno butumwa, yari afise ino devoir yahawe bawiriye mu mirere, afise ubutumwa bwiza butazoshira bwo kubarira ababa kw'isi, amahanga menshi, amoko menshi, imiryango yose n'indimi zose n'amahanga yose. Nta guca kure, uko ni ukuri. Abantu bamwe bizera ko ubu butumwa bwa marayika wa mbere bwoba bwavuzwe n'intumwa, ariko siko biri. Nimurabe ukuntu marayika wa mbere avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe c'amateka yayo gishitse. Musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Bagenzi, nimurabe buno butumwa, n'ubutumwa bwerekana yuko igihe c'amateka gishitse, igihe c'urubanza kirashitse. Bagenzi, ni mubirabe namwe, mbega hariho ubutumwa bwigezwe gutangazwa imbere y'abawiriye mu mirere
ngo butangazwe buvuga yuko igihe c'urubanza cashitse, uhereye igihe Yesu yari ku isi ukageza ku ntumwa Pawulo. Inyigisho nk'iyi y'urubanza yaravugwa, ariko ntiyavugwa ko rushitse, ahubwo yavuga ko ruzoza. Soma Matayo igice c'icumi ku murongo wa 15, Ivyakozwe n'intumwa 17 ku murongo wa 31, icete ca kabiri Pawulo yandikiye b'Ikorinto igice ca 5 ku murongo w'icumi, hamwe n'ahandi hose uzobona yuko urubanza rwavugwa yuko ruzoza mu gihe kizoza, ariko ntigwari bwashitse. Murabona ko ubwo butumwa atari bo babuvuze. Mbere n'igihe c'ubugorozi c'aba Martino Lutero n'abandi sico, kuko ntibigeze bavuga ubutumwa kw'isi yose. Mbere no mu bihugu by'Uburaya ntago babuvuze ngo bushike mu bihugu byose vya Buraya. Oya, turavye mu majambo ya ba Martino nabo bari bazi ko hazoba igihe hakazobaho urubanza kandi bakavyigisha, ariko ntibigeze bigisha ko rushitse mu gihe cabo. Abandi bavuze ko ari ubutumwa buzovugwa isi imaze gukurwaho hirya yo kugaruka kwa Yesu. Ibituma abantu bizera ibyo nuko iyi mirongo iza Yohana hejeje kubona abantu 144 bari mw'ijuru. Abo ni babandi biyumvira ko imirongo yo mu Vyahishuwe itegerezwa kuvuga ibintu bikurikirana, ariko si ukuri. Mu cigwa cacu giheruka twarabonye yuko imirongo yo mu Vyahishuwe itavuga ibintu bikurikirana. Sibyo pe, ubu butumwa bugenewe gutoranya abantu, ni kuvuga ngo n'ubutumwa bugenewe gutoranya bano bantu 144. None mwumva bwovugwa gute inyuma bamaze gutoranywa? Butegerezwa kuvuga imbere yuko batoranwa, kubera yuko n'ubutumwa bugenewe gutoranya abera bano 144. Soma umurongo wa 12 wa kino gice turiko kugira ngo ushobore kuraba umusaruro uza kuboneka inyuma yaho ubutumwa bw'abamarayika 3 buhejeje kwamamazwa. Abera baza kuboneka, ubu butumwa buhejeje kuvugwa. Reba ukuntu ubutumwa bwa marayika wa mbere buhamagara abantu gusohoka muri Babuloni, n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri noneho bukabivuga buvyeruye. Bwovugwa gute? Yesu yaramaze kuza gutora ishengero ryiwe, kandi Yesu azoza gutora abamaze gusohoka muri Babuloni. Mwumva gute ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwoza kuvugwa inyuma y'abamarayika y'ubutumwa bwa marayika wa mbere, mu gihe ubutumwa bwa marayika wa mbere bwoba buriko buravugwa Yesu yaramaze kuza, kandi ubutumwa bwa marayika wa kabiri buhamagarira abantu gusohoka muri Babuloni? Mbega abo bantu basohoka muri Babuloni bagiye hehe, kandi Yesu yoba yaramaze gutwara umugeni wabo? Bagenzi, murumva yuko bino bintu atari byo, ni ibintu bidasobanutse. Ukuri nuko kwamamaza ubutumwa bwa marayika wa mbere vyatanguranye n'umwaka w'1844 kw'iherezo ry'imisi 2300 tubona muri Daniyeli igice 8 ku murongo wa 14, guhera mu mwaka wa 457 kw'itegeko ryo gusanura Yerusalemu kugeza mu mwaka w'1844, igihe urubanza rwo gusanura ahera rwatangura. Ico gihe urubanza rwo guhumanura ahera rwatangura, ico gihe Yesu yinjiye ahera cane, nk'uko tubibona muri Daniyeli igice 7 ku murongo wa 13 hamwe n'uwa 14. Hemeza uko kuri umunsi w'impongano
wari utanguye nk'uko byakorwa mu gihe c'Abalewi igice ca 16. Uko umwaka utashe haraba umunsi mukuru w'impongano kugira ngo ibyaha bikurwe mu Bisirayeli. Uko niko biri guhera mu mwaka w'1844 urubanza rwo guhanura ihema ryo mw'ijuru rwaratanguye, kugira ngo ni kuvuga ngo umunsi w'impongano wo mu minsi y'iherezo wari utanguye. Iga icigwa twigishije muri Daniyeli igice c'8 hamwe n'igice c'9 kugira ngo ushobore gusobanukirwa neza ubusobanuro bw'ino minsi 2300, kugira ngo wongere umenye yuko urubanza rwatanguye mu 1844. Igihe ubutumwa butangirwamwo ni igihe c'urubanza. Ubu butumwa buramamaza ibyo kugaruka kwa Yesu. Abana b'Imana batanguye kino gikorwa, nibo batanguye gusohoza amajambo ya Yesu yo muri Matayo igice ca 24 ku murongo wa 24, yuko ubutumwa bwiza butegerezwa kuvugwa ku isi yose. Ukugaruka kwa Yesu, urubanza bitangazwa mu gihe abantu bahamagarirwa ngo mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe c'amateka yayo gishitse. Abantu bagomba gusenga iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Kubaha Imana no kuyihimbaza bisobanura iki? Kubaha Imana no kuyihimbaza ni kuyizera, kwemera ngo aba ariyo itubera umurongozi, kwemera ikimazi Yesu yadutangiye, maze tukamwemera ngo aba ari waganza mu buzima bwacu. Ngaha ikitwemeza ko turiko turayisenga nk'umuremyi nuko turuhuka isabato. Ngaha batubwiye ngo musenge iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Mu mategeko 10 itegeko rimwe niryo ritwereka yuko amategeko turiko turumvira ari amategeko y'Imana koko umuremyi. Iyo bavuze ngo gusenga harimwo gusaba, guha icubahiro hamwe no kumvira. Ni kuvuga ngo gusenga Imana ntago ari kuyisaba gusa, ahubwo harimwo kuyumvira. Uno mubarayika ubutumwa afise ni ubutumwa buhamagarira abantu kubaha Imana, ni kuvuga ngo kwizera Yesu hama tukumvira amategeko y'Imana. Kandi ikintu kitwereka yuko turiko turumvira amategeko y'Imana nk'uko tumaze kwibona mu rukurikirane rw'ivyigwa vyacu, nuko twitondera itegeko rya 4 ariryo ry'isabato. Niryo ritwereka yuko twaremwe n'Imana. Abantu bo mwa kino gihe ntibashaka gusenga Imana yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi, kubera yuko bemera kwitondera yandi mategeko, ariko irya 4 bakaryanka kuryitondera. Mugenzi uriko urakurikirana ikiganiro cacu cuno munsi, uhamagarirwa noneho gusenga Imana yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Mu gihe twitondera amategeko yose n'isabato irimwo, nibwo buryo bwiza bwo gusenga iyaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Mu gihe ivyo tubikora bivuye ku kwizera Yesu, niyo nzira yonyene ihari yo kubaha Imana no kuyihimbaza. Matayo igice ca 25 herekana
ukuza k'umukwe kwa mbere ntabwo hatangura kuvuga ukuza kwa Yesu, ahubwo ni ukuza kuvugwa muri Daniyeli igice c'indwi ku murongo wa 13 gushikana ku murongo wa 14 havuga ngo ico gihe ubwami bwo mwijuru buzomera nk'inkumi 10 zajanye amatara yazo zija gusanganira umukwe. 5 muri zo vyari bijuju, bandi 5 bari abanyabwenge, kuko babanyabwenge bobo mu kujana amatara yabo bajananye n'amavuta yabo mu macupa yabo. Mu gicugu c'ijoro ni kuvuga ngo hari mu gihe kimeze nk'iki c'iwacu, igihe isi iri gutera ibambi ku rugero ruhambaye, abantu barataye akaranga ku kubaha Imana, mu gihe hari ibintu biyoberanye cyane ku rugero ruhambaye, abantu bose bikunda bumva yuko bakeneye ico bagirira neza bakanezereza kamere yabo yo kwikunda. Mu gihe kigoye nk'iki nico ciswe mu gicugu. Muri ico gihe abantu bose bariko barahamagarirwa ngo bitegurire gusanganira umukwe, nguri umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Ijwi ririko riratangazwa mwa kino gihe yuko abantu bose bagomba kuzanzamuka bagatunganya amatara yabo, kubera yuko umukwe araje. Muri iki gihe nyene umukwe yaciye ashika. Kino gihe uno muzi uvugwa ngaha muri Matayo igice ca 25 ntago ari umuzo werekana ukuza kwa Yesu, oya, kubera yuko umuzo werekana ukuza kwa Yesu nk'uko tubibona muri Bibiliya ni umuzo werekana guhabwa ubwami. Ni kuvuga ngo ubukwe nyezina nibwo bwerekana umuzo wa Yesu Kristo. Ubugeni nibwo buba buriko buravugwa bwerekana umuzo wa Yesu Kristo. Iyo dusomye hariya muri Matayo igice ca 22 uhereye ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 13 tuhabona yuko hari ibintu bigomba kubanza gukogwa umukwe yaje imbere yuko ubugeni butangura. Bino bigomba kubanza gukorwa n'ivyahe. Bibiliya imbarira ngo umwami arinjira araraba mu bantu bamaze kuza ngaho yuko bambaye imyambaro y'ubukwe. Imbere yuko ubukwe butangura, umwami abanza kuza agasuzuma, akagendereza, akaraba yuko nimba abantu batumiwe bose bambaye imyambaro y'ubukwe, maze abantu basanzwe bambaye imyambaro y'ubukwe bagahamagarirwa kwinjira mu bukwe, maze abantu batambaye imyambaro y'ubukwe nabo bagatererwa hanze. Kino nico gihe turimwo, nico gihe ca buno butumwa bwa marayika wa mbere. N'ubutumwa bwehamagarira abantu kwambara imyambaro y'ubukwe. N'igihe c'urubanza bariko barasuzuma, Yesu yicaye mw'ihema ryo mw'ijuru ahera cane, abantu bose bariko barasuzumwa niba koko bambaye imyambaro y'ubukwe canke batayambaye. Uhereye mu mwaka w'1844 urubanza rwo mw'ijuru rwaratanguye. Ubutumwa bwa nyuma bw'imbabazi z'Imana buriko buramamazwa hose ku bantu bose, mu moko yose, mu bihugu byose. Ubutumwa buhamagarira abantu kwizera Yesu bakamusenga nk'umuremyi wabo. Abantu bagomba kwemera kwizera Yesu maze bakamwumvira, bakamusenga, bakamutazira, bakavuga ngo Mana turaruhuka isabato kubera
kubera yuko waremye mu minsi 6 ku munsi ugira indwi ukaruhuka kandi ukawita isabato. Mwami turakuzi yuko uri umuremyi, mwami turabizi neza, bakama bavyemeza kira munsi w'indwi utashe bakaruhuka isabato bitavuye ku bikorwa vyabo bwabo, ariko bivuye ku kwizera. Buno butumwa buriko buramamazwa, abantu bagomba kubwumva. Ibikorane vy'amavuga butumwa biriko biraba by'agasakisaki, turiko turara tutaryamye kugira ngo aho uri hose uku kuri kugushobore kugushikira. Hamwe wo kwakira niko kwambara kwawe impuzu z'ubukwe, kugira ico ufashije kugira ngo uku kuri gushikire bagenzi bawe. Niyo nzira yo kuba uno mumarayika. Inyuma y'urubanza hazokurikira ukugaruka kwa Yesu. Ego Yesu agiye kugaruka vuba. Umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza gutora abemeye kwambara imyambaro y'ubukwe, kandi abantu badashaka kwambara imyambaro y'ubukwe abo bazorimbuka. Kugira ngo abantu bemeye kwambara imyambaro y'ubukwe binjire mu bukwe bahabwe ivyasezeranywe, nuko Yesu Kristo azobanza kurimbura icaha. Ego Yesu Kristo agiye kuza vuba kurimbura icaha, kandi icaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwaco. Umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyene azoshana n'icaha ciwe. Yamara abagorotsi bo bazohabwa igihugu gihora ari icaba ibihe bidashira, niho mu gihugu c'ivyiza, aho abakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi, ndaguhamagarira kwizera Yesu Kristo bicitwe no munsi, mwakira ijambo ry'Imana. Mugenzi, ushobora kuba wafashijwe n'ikiganiro ukavuga ngo nanje ndipfuza kwizera Yesu kugira ngo nifatanye n'ubwoko bw'abera bwasigaye bwitondera amateko y'Imana yose kubwo kwizera n'isabato irimwo, maze ngo nanje mbe muri ubwo bwoko bwambaye impuzu zera. Mu gihe urubanza ruriko rurasuzumwa, nawe basange wambaye imyambaro y'ubukwe, witegurane natwe gutaha ubukwe bw'umwana w'Imana twimirije kuzotahamwo vuba. Ukaba wafashe iyo ngingo, ntutinde, twandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Tukwibutse kandi yuko kino kiganiro kiraboneka ku mbuga ngurukanabumenyi, ndavuga Facebook hamwe na YouTube. Ni iminsi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, hamwe n'iminsi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Mugenzi, niba utarakora abone canke subscribe following, bivana n'urubuga uri kurakoresha canke ururimi uri kurakoresha mu kudukurikirana, cubikora kugira ngo bizokorohere kuronka ikindi kiganiro gikurikira. Ariko mugenzi, niba wizeye rino jambo, tushobora kugirana isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami, urakoze ku bwa buno butumwa bwiza uhejeje gushikiriza umuntu wawe, kandi Mwami urakoze ku bwa kuno kuri uhejeje gutangaza izuba riva. Mwami, kuno kuri ndasengeye abakumvise kugira ngo ntikuze kube ukuri gutuma bazotsindwa mu rubanza, yamara kubabera ukuri gutuma bazotsinda mu rubanza. Mwami, ndasengeye uwo wese
afise ibibazo bitari bimwe. Ndasengeye abagwaye n'abandi bafise ibibazo, n'abandi bafise ibibazo by'ubunyantege nke, bose Mwami ubiyereke kandi ubagirire neza. Mwami kirenze byo byose, ushishikare guha ubwoko bwawe bukwiyegurira, bukakwegurira umutima wabwo ivyizigiro byo mwiherezo, no kuba ubwoko bwiteguye kugusanganira igihe ugiye kuza vuba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi, ukaba wafashijwe n'ikiganiro, ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu aguha umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.